Yangu ni Parfait nakwaje ko barashwara. Rero winjiye kuri umwanya nyene urashaka usanga usarishije. Ushikiwe. Ngoya kwanza henge gato ibintu birahindutse ahubwo. Mama yangu ni Parfait nakwaje ko barashwara. None muri mudi ibintu by'amverope. Ijana amahera ijana Sam kuko iyo umereza mara samfra ijana kuri mushikanje jewe amafana ko mu wayibagiye Kipaji ndumukomedie hama naciye mbona abavandimwe nabo nyene bafise ingabire yo gukora comedy talent hama ababosi biwanje baca barambwira ati ninjire mfadikanye n'abavandimwe hama dukora umuti duhatwike umbavure n'umuswahili man we arina yambara igufuri kwipana ra grostini crostribe ni crosti ni good ni ibintu bitwa ngo makosti ni sotina boti STV every story matters. Hello STV fans, j'espère que vous allez très bien et moi aussi je vais bien. Call me man of the people, umuntu w'abantu, wa musore wanyu, wa mujene wanyu, wa musaza wanyu cyangwa se cyagisheri cyane kibasha gukora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh. Ndabaramutsa aho muherereye mu micungararo mu mihingo igitandukanye mu buseruko mu burengero mu bumanuko ndetse no mu buraruko bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndaramutsa bari muri Afrika y'Epfo, ndaramutsa bari muri Kenya, Babalao ndakuramukije cyane, ndaramutsa bari muri Zambia, ndaramutsa bari muri Mozambique, ndaramutsa bari muri Arabie Saoudite, babashiki bacu bagiye kurondera ubuzima bafata umwanya munini kugira ngo badukurikirane. Ariko kandi ndaramutsa namwe muri Etats-Unis, Amerika, muri France, Kuwait, Dubai n'ahandi henshi yagiye atandukanye kugira ngo mudushigikire cyangwa umwanya mufata muri ko muratura abatutsi bagiye bari muri Canada, Belgique, Hollande n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Ndabahaye ikaze n'igihe kitari gito mutambona imbere ya kamera zanyu, ariko kandi uko biri kose dufise tubanga twinshi murabizi, mwaratwizeye uko biri kose turakora byinshi kugira ngo muronke amasanamu n'amajwi bisa neza. Rero rimwe na rimwe turafatirwa, ariko iyo bikenewe turabikora. Uno munsi narasomye amakomantere menshi kuri comedy mwabonye yaba Kipaji na Parfait. Abantu bamwe baravuga ati Kipaji yabamwakiriye ati turamwakiriye turamuhaye karibu, abandi bakabatera intege, benshi mwarabateye intege, ariko kandi camvuga ati kubera iki ntobegera afise ibibazo bingahe byo kubabaza kugira ngo ibintu bigende fresh. Ndaguha ikaze rero, iyi ni STV, televiziyo yawe, televiziyo yanje, televiziyo y'ujya nuriye, urahawe ikaze kuri STV. Gira sharing ibiganiro nimba ugikunze by'ukuri, gisharing ugihe ucereka abandi benshi, ariko kandi nimba naho wifuza kudushigikira cyane zuragira like kuri biganiro byacu. Nkuko mubizi rero nta kindi atari kubasaba mudushigikire, mwongere mugire amakomantere aho mwabonye bimeze neza cyangwa bitameze neza, mutubwire turabana b'abantu ntacyo. Hari induru hari ya cameraman henge gato ibintu birahindutse ahubwo. Mama yangu ni Parfait nakwaje ko barashwara. Rero winjiye kuri umwanya nyene urashaka usanga usarishije. Ushikiwe. Ngoya kwanza we hinge gato. Parfait Kipaji ngoya kwanza nibiki man tuyage gatoya kunani ukuri gushaka kutwinjirira man muri mu nduru ibiki no nibiki uratwikiye lore mani lore ushike winjira ushake winjira turi muri preparation ya filme turiko turaprepara comedy tugira unatuwia sinabimenye maga mwe mwari serie oya kuba twari serie nuko ari ko turategura kandi cyiza. None muri mudi ibintu by'amverope ijana amahera ijana Sam kuko iyo umereza mara samfra ijana kuri mushikanje jewe amafana ko mu wayibagiye Kipaji ubu wayibagiye ne wo mukumoshikanje jewe samfra reka kubunzinduka muri kino gitondo bana we bofre abantu bari serie we sasa ubure musiye muri babofu buzitura babofu unyamukanye basi kwa mu mico y'Kirundi foke tuzo turaramukanye gaje nahinzi ni shoshi kiye watwiciye boss waratwiciye n'wara nyene ngo kimwe gusana kwa nyene dukorana kuri mu boss wacu no tugire manaje
big manager tumukubite oya tumukubite heshima zake reka tuba turabutsa abakunzi ba STV Parfait na Kipaji baranabakumbuye tubaha nanje bari bankuye maze imisi myinshi ntaboneka kuri kamera ariko je barabizi mbonetse ndaboneka mu action nk'ubu mwamaze kuronka gasho karyoshye kandi murazi yuko mpari birashoboka je ndashima vraiment uko abakunzi ba STV baranagukumbuye na cyane abakunzi ba STV hi nibazi ko ni wa wundi nyene ni wa mwana wanyu ya mfura yanyu Parfait Magonde tuba turi kumwe n'umu bofre wanje nga WhatsApp Kipaji comedy birashushe as comedy turiko tubategurira ibintu bikaze ibintu moto fire no muriro ariko je ndakunze kwibutsa utuntu tw'inyuma muraza amateka y'uwo mujama aza gukwa yambaye igufuri ni costume yakotesheje 3,000 ntaco bitwaye kazima vyagenze fresh no munsi aramufise ntumufise none ubu ndamufise ari mubanye neza na cyane ariko nturancore ndavuge je na cyane amasample jiwaze mbofre amasample baje nayo muraza amateka yiwe ududemu twazwisha ariko umwanya ariko utamu bikorwa ni bien Kipaji gutere umeze fresh alhamdulillah ndashimwe iteka kabisa alhamdulillah rero bushatse kuvuga mbo imana iri hejuru ego kandi imana iri kumwe natwe c'est bon nuko amanda ndabaramukije abakunzi ba ACTV abakunzi ba Kipaji comedy abakunzi ba Parfait Magonde ubu turi kumwe na mubandimwe tuzobica bicike umve tuzokora umuti nakurahi bo ni kuvuga ngo hariho ibibazo byinshi tubanze kuri feedback kwanza ya comedy yaragiye ko hari haciye igihe mutaboneka niyihe mvo yatumye mutaboneka muri ico gihe cyose muri kino gihe cyose imvo yatumye atabikorwa tiko turashirako hagiye cyose ibintu ni kugenda bukebuke ni nkuko twabyitondeye turitonda dufata umwanya wo kwiyumvira kugira ngo abakunzi ba ACTV cyangwa abakunzi bakunda Parfait cyangwa Kipaji kugira ngo babone ko tiko turazana ibintu bishasha bimeze neza ni naho mpamvu turetse nivyo hari nibindi kuko ubukuru no mwanya umva tuje turabandi si babandi bari bamenyereye ubu tuje turabandi okay Kipaji winjiye gute muri comedy kuko abantu gushura umunsi ntibigeze babimenya mu bisanzwe je kwinjira muri AC comedy mbo nabonye ko ibikorwa mfise talent yo gukina comedy ndazi ko benshi bazi ibikorwa nahora nkora ndumukomedie hama naciye mbona abavandimwe nabo nyene bafise ingabire yo gukora comedy talent hama ababosi biwanje baca barambwira ati ninjire mfadikanye n'abavandimwe hama dukora umuti turatwike wake bigiye gushuha rero mutwitege mbo hama ndiko ndanezerwa cyane kandi ndabashimira abantu bariko barakurikirana ibikorwa byacu biri muri YouTube mubandanye mubiraba mubikurikirana comment mushitigayo hama nizere ko akari nyuma karahinda ni kinyamugigima ariko episode ibi bintu nabashikiyemo vy'ijana bisigu wavuze ngo ni bofre wawe yaguhaye envelope rimwe ijana ucumufata nabi muba wapi umbofre n'umuswahili man we ari ndayambara igufuri kwipana ra grosti ni crostrive ni bru ni crosti ni good ni ibintu bitwangwa amakosti ni sotina boti mbo jewe twarumvikanye mu ncamake ndamubwira ati jewe ndashomereye meze nabi ndifuza ko womereza amahera make kuri yajya anye nzohagarara ntuvuge byose comedy ikurikira yamaze kumvikana ibirimwo muravyumva rero ikintu gihari jewe namwe twirindirire hamwe turindire tugiyo show ya comedy ariko turibaza uko igiye tubonye muri ratwe ko ari nziza igikuru ni iki iyo uriko urakora igikogwa utuza kuba ugikunda je ndazi murazi tubonana gake ariko kandi ndi kumvo z'ubuzima murazi ubuzima buragoye ariko kandi ndashaka kumenya muri no minsi bimeze gute muri proud canke muraryoherewe kuba muri STV hajya wavuga ati ngo iyo uri kuvyinira mu buhiye igihe cyose uratamba agahuza uko hejuru kashira hariya kugira ngo n'abakunzi babone yuko akadugumba kiko karaza ko hajya ntushaka kubindugumba ataciri kurakora nuko novuga yuko naguye mu bihiye vraiment ndabinezera kuba ndi umukomedi yo muri ACTV vraiment ndabikunda cyane kuko ni nahantu nigiye byinshi numva ntahura ibintu byinshi
ciye muri ACTV no mpamvu n'abafana banje ndabakunda kuko benshi twahuriye muri ACTV kandi niyo mpamvu baguma bampa intege ko badahari sinohaba nace ntahari ntibohaba novuga ati uko vraiment ndabyishimira cyane. Yes, yego urahawe kazi kandi ku yindi curo muri ACTV. urakoze cyane boss. Ni televiziyo yiwanyu na cyane cyane iyo uri kurakina comedy abafana bakagushima canke bakagirane ni kubera uba wakoze ico gikorwa. Ico ndakizi kabisa. Wirinde kubahemukira abafana bashaka ibikorwa men. Oya Reka tubamenyeshe rero iminsi na programme y'ibikorwa vya STV. Abantu benshi ntibarabitahura neza. No mwanya Imana idushoboje ikaturonsa amagara tuzoza tugomba tugerageze burindwi buri munsi wa Mungu muzoze muraronka comedy imwe. Ni saa 11 ku masaha yo mu Burundi. Abari hanze baca bavyumva 11 amasaha yo mu Burundi ku munsi wa Mungu. Programme zihindutse tuzobibamenyesha. Igero ryo jana yaguhaye Imana. Igani jana vya seri. Sambare. Uri bo Ndimbo frem. Bo. ariko none wewe ushaka baguha amahera menshi yatware. None njembombo. Itongo mwako. Njembombo. Ikibazo kimwe utahure yuko hajya kuza ugasaba amafaranga n'umunsi wa mariage itaraba. Hajya vraiment ntiwashaka nece inkora gute. None uri bo ndagatupa nuzokama. Agacupa kukaguha ni kimwe. Aho kimwe sinuko waje kusoma amafaranga kandi ndayaguha yose. Muntu uraza ngo urabona naca nkora iki. Oya iri bombo. Joja donkeri. Iri inya no mwana. Kuvuga we washatse kumwereka basi washatse byitwe nyene kwa muhe kandi envelope. Muri make kugira ngo ntihagire n'abantu bashaka kuzana ibintu byo vati none gute ko ataka envelope kabonetse ndakubita no gukubita igipasi ube yariye kare c'est ça kare kandi uva ni ikintu cyumvikana ntaje mvuga ati ntacu kugira ngo imbere y'abantu ntiyabigira akazamba isambana ntaca cugurura abantu babona uramangaye ariko ntacu reka ibindi tuzobisanga muri comedy ni ku munsi wa Mungu. Nibaze uko ni ku munsi wa Mungu atagihindutse ku munsi wa Mungu saa 10 nibaza bizameze neza. Ni kuvuga rero yuko Parfait ku munsi wa Mungu nkuko ntandura umwumva cameraman we ahantu mukonera mukirira ama comedy ahubwo raba abarimo ibintu by'ibihasha aya muraraba neza. Cameraman washitse we nutanga Cameraman tubananye ikiganiro cacu bana ni kuvuga yuko bari yankeka ariko barafyina hata n'umwana ni kuvuga rero oya reka wazi tuzosubiye ka tubanze turondere party day hinga gato STV every story matters.